Igenekerezo rya 18 Nyakanga 2020 kari akanyamuneza ntangere muri Fondation Famille de Jaba aho bari baramutse batanga ubushimwe butandukanye na cane Prix Fondation Famille de Jaba tubashimire bakiriho ikaba ryari rigize kabiri batanga aho gashimwe. Ivyo birori bikaba byuguruwe n'amasengesho yo gushimira Imana akurikira ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu hanyuma ururirimbo ruhayagiza Fondation Famille de Jaba. Fondation Famille de Jaba ihuriro y'abarundi bamwe itandukanye y'isi baba hirya no hino kw'isi mu cyaro. Akaba yaciye ashikiriza ijambo. Mbere byose banje gushimira Imana nyene muremyi wacu twese ari nayo yabikoze tukaba twashoboye gukorana twese hano muri kino kibanza. Muri make novuga yuko vyinshi bamaze kubivuga ntibikenewe ko nivuga kandi gusa icyo novuga nuko ndongoye iserukirana ry'amategeko ishyirahamwe Fondation Famille de Jaba iryo naryo rikaba rikorera mu gihugu cyose rikora ibikorwa bitandukanye byo gufasha urwaruka haba mu bijyanye n'imico kama inkino ubuzima muri rusange. Ubwo rero aha hariho abaje bariserukira bava mu ntara zitandukanye reka n'abarirongoye ku rwego rw'igihugu. Niryo rero ryateguye ubugira kabiri ico twise agashimwe twitiriye Fondation Famille de Jaba twavuze tuti tukite tubashimire bakiriho. Ni ukuvuga yuko muri Fondation Famille de Jaba twabonye yuko ari byiza abantu bagiye barakora ibintu bidasanzwe ibintu vy'umugisha bifise akamaro ku gihugu twoza turabashimira bakiriho turindire bamaze kugenda tutangure kuvuga ko bari abagabo bari intwari kandi mu gihe bari hagati yacu ubuzima bwari bumeze nabi cyane. Kandi abashimiye rero mwese bubahwa mukoraniye hano bashinga amateka bakenguza amateka hari abaserukiye ubushikiranganji buraba igisata cy'imico kama ubushikiranganji imibano iterambere ridakumira hari abubahwa baje baserukira amashyirahamwe atandukanye eka inzego zitandukanye za leta mwese n'abaririmbyi bubahwa bagenzi banje bari hano mwese mwese icyubahiro ciwe bavuga ikaze. Turabashimira kuko kuba hano kwanyu bidutera intege muri Fondation. Tugashimira mbere na leta y'u Burundi yitaho abenegihugu bafise imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere abandi bana b'u Burundi. Ni muri iyo mbere mubonana hano ubushikiranganji bw'imico kama bubitse ubuserukira dusanzwe dukorana mu ica gikorwa twababwiye c'igitabo cyitwa Encyclopédie de la musique burundaise, igitabo kizojamwo abaririmbyi n'abanyatugenegene b'abarundi bose abariho abitavye Imana eka abazwi cyane n'abazwi bukebuke mu ntara zose z'u Burundi kugira ngo turonke ahantu dushobora kumenya amakuru yabo ubuzima bwabo nyene babayeho kuko biradufasha twese mu byo baririmba kubaho neza turahakuramo inyigisho nyinshi. Ahageze gushikiriza iryo jambo baciye batera iteka Joseph Torobeka mu kumuha agashimwe kitiriwe Prix Fondation Famille de Jaba tubashimire bakiriho hamwe n'ibahasha y'ibihumbi 500. Joseph Torobeka yaciye ashimira bimwe bivuye ku mutima nyakubahwa Nsengiyumva Minani Felicien batazira Famille de Jaba abicishije mu kwivuga amazina. Murakoze cyane nyakubahwa Felicien Minani. Yego n'ukuri muramubisa agasurprise kuko ntacyo narizi ntacyo nabiteze n'umuryango wanjye n'ibyo bari bazi sinabahamagaye mugabo sinogenda shinge
muvuge gatoyi amazina yo gushima. hakaba haciye hakurikira abantu bitanze kurusha abandi mu bikorwa byo guteza imbere Fondation Femido Jaba. Akaba yarashimiye n'abandi bantu batandukanye bamubereye imigisha. Izaki Bakanibona, umunyamabanga mukuru wa Fondation Femido Jaba, yaciye ashikiriza ibimaze kurangurwa mu mugambi wa Miss Inakaranga. Nawe nakaba yaciye ashimira abantu batandukanye bariko barafasha uwo mugambi kugira uranguke. Akaba yaciye abaha impapuro z'iteka bita certificat d'honneur. Inyuma yaho haciye hakurikira ijambo rya nyakubahwa umushikiranganje wo gufatana mu nda no gushigikirana. Tugira amahoro sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa no gukomeza imico n'akaranga mu gihugu cyacu. Dukomera amashi kandi abantu batanguje ino fondation. Hanyuma jewe nta gihe kinini giheze ndayimenye, mugabo imisi yose nikiyo biheze menye bya fondation numvise ko yakoze ibintu bitari bike, kandi naje kuva ndayimenye nabonye ikora ibitari bike. Nayimenye bariko biyumvira ku bijanye na Miss Inakaranga, hanyuma numva ndayikunze cyane, na cyane ko yashize imbere guteza imbere ibijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Kandi novuga nti yakoze n'ibitari bike muri uwo mugambi nyene, sindatse gusubiramo ibyo bavuze, mugabo nshatse kuvuga ko nanje hari ibyo ndayitsiko kandi byiza. Ndibuka ko haruhande y'uwo mugambi yashoboye gufasha abana bashika 7 bo mu miryango y'abatwa, ikabafasha mu bijyanye no ku ishuri. Hanyuma nkavuga nti hari ibyo dukora, hari ibyo abantu bakora batoshobora kurongera intego aha mu isi kubera abana y'abantu ntituzi gushima. Ariko novo turashima kuko dufise aho tugeze. Muga Imana yo mu ijuru yoyo niyo izi gushima kurusumbya, kubera ni nayo ibona ikintu kiri indani mu mutima w'umuntu kimutuma akora icyiza uko kiri kose. Rero jewe numva no musabira umugisha ku Mana yo yatanguje ibikorwa nka birya tubona muri we, ibandanye bikomeza kandi izi ibimuhere umugisha. Novuga nti ibimuhawe ko kugororoka, hanyuma zibimuhembere igisibo niyashika mu ijuru hageze mugabo, hanyuma akira hamwe isi naho Imana imuha uko ibona bikwiye bivanye n'ibikorwa akora. Na iryo jambo akaba yaciye agashimwe ubuserukira Fondation Femido Jaba imbere y'amategeko, ariwe nyakubahwa Minani Felicien Batazira Femido Jaba. Mahirwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu akirinda gukora inabi. Ndamubwira yuko ibikorwa akora leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'ico gisata cyo guteza imbere imico n'akaranga itazomutererana, izobandanya mufata mu mugongo. Eka ndetse hasanzwe hariho n'amasezerano, ivyo no kwita amasezerano yo gufashanya, ico mu gifaransa bica convention de partenariat, yari sanzwe hari hagati ya Fondation Femido Jaba n'ubushikiranganje. Ico rero cyo muremesha nkamutera intege yuko leta bishije muri ubushikiranganje izobama hafi ikamufata mu mugongo mu bikorwa byose azoba arimo, na cyane ko igihugu cyose gitera imbere gishize imbere akaranga kacu. N'abarundi barayamaze bati utaya akaranga
ubutaye akabanga ugatorana akaranda nabi urira ugaca mbesha bafise no kwitonda bafise no kwitonda. Ivyo birori vyari bibereye ijisho mu kungene basangiye keke n'ingene abagenzi n'abavukanyi biwe bamushikirije udushimwe dutandukanye. Bikaba vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje wo gufatana mu nda no gushigikirana uwaserukiye ubushikiranganje bujejwe iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama General de Brigade Agricole abaserukira amashirahamwe atandukanye n'abandi benshi. Na Elizabeth Biriko umuzukuru w'abamagana wabiremaye w'abugabo imyaka 50 irashize femino ryaba ukiriho Lord is wisdom.